mpagaze nkashimira Imana kwa Mungu mwarasengeye amahera Jenoti nase mwasengeye Imana yarayigwije inshuro 290 ihabwa icyubahiro inshuro 290 babiye ngo duzi note muze muduzi note fatika rero wadugije jana ikarigwiza inshuro 290 n'uwadugije ibihumbi 10 kabigwiza inshuro 200 muze mugiriye reko shima narankoreye igitangaza twari kuraba umupira turi abantu benshi ketaje kirakoroka mu Kanyosha camvune ko kuguru ujya baca bandugana ruguru baciye bandugana ruguru ndi muri pfira mu bitaro bambarira yuko banshiramwe icuma banduganye ruguru barabona ko byase gose ati nimujane Ngozi abariho bamushiramwe icuma ujya Imana yarakoze igitangaza ubu narakiza atacuma kindimwo ubu ndatambuka ndabishimira Yesu ashimwe. Amen. Jewe hari 2007 nari ngwaye ibibyimba 12 mu nda ubutari yo mu Kayanza bari barampaze bakantererekana tugiye mu mitsa bagaca birukana mama ngo tuvireho tugeze Ngozi bagaca banga bakamwirukana mu nyuma niho numva nyene ubutumwa ku telefone cyandamanukiye no manutse umupapa cyasengera hariya kwijabe amaze kusengera yambwiye ngo nkubise nakaronda ko mu miryango kose kahagurutse ibitero nk'ibyo ngo ndungitse umwami wa Mwemuyera bya bibyimbo byarakize ayo kubibaga nta twari kubona nta naho twari dufise hagurishwa aho mahera Imana imwongera umugisha Amen. ahantu hari Imana n'utarakorerwa ndizera zokira Imana ishimwe ukomera amashyi mwami Yesu Imana yaramutabaye yamukijije ibibyimba 12 birayonga atagiriwe operation hariho n'ikindi yavuze ejo nuko mbona afite ikigumbagumba nyene yari yarabuze uruvyaro nta mwana yari bwaronke inyuma yaho twaciye tumusengera ujya mwana yabonetse nayo masengesho sa yavyaye 4 inyuma yaho yavyaye 4 dukomera amashi umwami wacu Yesu nashimwe cyane nanje mpagaze ngashima Imana kuvyiza yankoreye itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere naragize ingorane nari nibungenze aho nari nibungenze umugabo wanje yari yagiye gukorera imuyinga siho yarari ariko kubw'Imana ndashimira umukozi w'Imana wo ngaha n'abasenzi bo ngaha naguma nza gusenga umukozi w'Imana ari kuwa kabiri yari yambariye nje mu masengesho yo mu gitondo ti wewe uzibaruka neza ariko imbanyi ntiyari bwagere arandungika ku basenze baransengera barambara ati uzibaruka neza shishikara nshima Imana ku munsi wa gatatu ndagenda muri pfire mvuyeyo niho mwijoro Satani yantera nza numva imbanyi gombye kuvayo aho umugabo wanje siho yari abo mu rupangu barashishikaye barabimfashamwo turagenda ku bitaro bitandukanye batubwira ngo ntavyo dushoboye turaja kuri hope bambwira amahera ko ari menshi ti rero raba handi hantu woyungururiza kuko amahera ni menshi iyo mbanyi ku buryo harimwo abana 2 candagenda muri wa Karede Imana inje imbere nkaguma nsaba ati Imana ya repentance ni wowe kunkura ahantu ndahashitse abaganga baranyakira biragenda neza abana bavayo bataragera imbanyi yari imaze amezi 6 ntihari bwakwire ariko kubw'Imana ya repentance yarashishikaye imfasha abana baravayo barabashira muri kuveze bashize muri kuveze bukeye baraza kundaba aho naruhukiye barambwira ati umwana wa mbere w'umukobwa ari we yari butoyi yitavye Imana shishikara kwihangana hageze mu masaha 8 nzamona baragarutse kumbwira ati baratangura barantuma umuti wo gutera bukuru kasigaye karagahungu
ndawujanye bacasanga aho kari karyamye abaganga bakoranye ari benshi baranyinjizayo sanga amaraso umwana yavuye mu mazuru barambara ati umwana nta mahirwe yo gukura nawe nyene arose nawe nyene muri ayo masaha aca barapfuye ariko ndashimira umukozi w'Imana wo ngaha yari yambwiye ati uzibaruka neza nta mbuga itanagiye ko abo bana bamvuyemwo neza ico ndagishimira Imana nuko Imana irakongera abandi kandi izoguha amahasanya. Yesu nashimwe. Je ndashimiye Imana ukuntu Imana yangiriye neza. Je nibuka twari tugisengera kwijabe nagiye ndushe cyane bimwe biteye ubwoba. Nibuka umukozi w'Imana tumaze kubonana yarambwiye ati wewe urarushe cyane. Jewe nibuka ko nari mpanze inzu iva y'ibyatsi iyo nzu ngiye gukora naza nkasanga ibyatsi byose byagurutse nkasanga mu nzu hose hanyagiwe. Nibuka umunsi umwe ko navuze senga ndavuga ati Mana je wavuma umpa umunsi umwe wonyene ndyama mu nzu ntariko ndavigwa je nzogushima nzohangara imbere y'ishengero shima Imana. Cendaho umutwaro umukozi wacu w'Imana acaransengera aravuga ati bigiye kuboneka vuba byihuta amafaranga ugiye kuyabona byihuta. Jewe cyo nagize natanye ukwizera cyanda namubwira ati jewe ndafise umuntu ashize parasera ku isoko ndashaka Imana ingire neza barije ndayigura ntaze hagira undi muntu ayigura. Ndibuka icyo gihe ko ari yahawe iyerekwa ryo gusengera ibuye na ryashugwe cyanda yakirambye ati genda ubishiramo iyo parasera kandi Imana izobikora. Ubwo nyene naciye ngenda iyo parasera cyanda yashiramo ryabuye na ryashugwe. Uwo muntu yari yaje kuyivuganya ntabwo yagarutse kuyivuganya ahubwo umwiyondwi nyene yabimbwiye ari kuwa gatanu kuwa mbere Imana ishima amafaranga yo kugura ya parasera. Ikindi shimira Imana nongera n'ubundi ndagenda ndatanga umutwaro ndavuga ati Imana simbona imbere n'inyuma urabona ko ari je nigenda ko fise abana ni wowe wabampaye ndakeneye kumahomba ndase kuguma mpanze ndabyase ndabihakanye nategeka nka kujya nyemenga ndiko ndategeka Imana yarabinkoreye sirire yikarama Imana ibahezagire n'abarongozi bayirongoye irongoye n'umukozi w'Imana twa Janete Imana imuhezagire cyane mwongera amavuta kandi cyo generagiye muri sirire bace barahaguruka barambwira ati wawugiye kubaka ugira wubake vuba byihuta ugira wubake ndavuga ati jewe ko atamahera afise nzubaka nkuye hehe amafaranga ncandagenda ndagira ukwizera haheze iminsi 4 naciye ngena mbwira umufundi ngo we upime inzu nta kibanza cyarimo candagenda ndahiga umuyede nta mafaranga afise yo kumuhemba. Ubwo nyene bukeye ncandaronka amaragwe mu muyede turataba ikibanza. Wewe usanzwe uri n'umuyede wari nari umuyode burya kuba turusengero yakoze burya ncandaza burya cyambwira umufundi tubwire warubatse cyane ni wubatse naciye mbwira umufundi ati ngo wubaka carazara arubaka umushingura hera Chandaza ndabwira abakozi b'Imana ati ni musengere ndonka amafaranga ku munsi nakoreye 50 candahemba umufundi inzu yaruzuye hageze gusakara biranka chandaza ndabwira abakozi b'Imana bode barongoye sirire ati sengera amafaranga byaje byancanganye Imana ubwo nyene yakizana amafaranga canda ndubaka ndagura amabati ndasakara abumvise gushima kwanje Imana bahezagire narasaka umbu wanje Imana bahezagire. Ikindi kigira kabiri muri iyi minsi naragwaye cyane mwe biteye ubwoba ndagwara cyane mwe biteye ubwoba. Umurongozi wacu wa sirire yitwa Janete Imana muhezagire kandi yaraje muhira naruwo gupfa sinaruwo gukira acaraza ransengera uwo munsi kwari kwa gatandatu Yesu yaranyiciye umwaku nubu ndakomeye ndi muzima Imana muhezagire cyane Imana mwongeze amavuta ubugira kandi Imana kwisi kwanje Imana ibongera umugisha. yarishe umwaka kabisa. Haleluya, Imana ishimwe. Nagomba ndabamenyesha yuko aka kanya tugomba kwinjira mu mwanya wo gusenga kuko amasengesho afise ivyarema afise ivyo yubaka ashobora gukwega ibintu byari kure bikaba hafi
Bibiliya yatubwiye ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Hamwe n'amasengesho arashobora kuzana ubuzima butariho. Hamwe n'amasengesho arashobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Ugusenga guhindura ibintu. Reka mfatanye nawe. Ndagomba gusengera umuntu arushe, ndagomba gusengera umuntu ababaye, ndagomba gusengera umuntu ananiwe. Dusengire ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Duhamagara Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Mana ndasengeye uyu muntu, Mana ndamusize mu biganza byawe, Mana mpamagaye ijuru ry'amajuru, Mana ndamubohoje ibohera rimwe, Mana ndamuzuye ahantu bari baramuhambye, Mana ndasengeye ibi bintu Mwami atabona ariko wowe bibonera kure, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. None ndasengeye umuntu Mwami umugire neza ubashe gukora ibirengeye cyane ibyo yibaza. Mpamagaye ijuru kugira ngo rishobore gukora, imitima y'abarushi iruhuke, imitima y'abananiwe itume ibintu bigenda, kuko Bibiliya ivuga ngo ushobora gukora ibirengeye. Twizeye ijambo rikomeye rivuga ngo ushobora gukora ibirengeye cyane ibyo umwana w'umuntu yiyumvira. Mana ndasenza Imana ngo nk'uko ubushobozi bwawe budukoreramwo buri, twizeye ubushobozi budukoreramwo, twizeye ubushobozi bubana natwe. Mana ubasha gukora ibirengeye. Uyu muntu arageza ahantu ibyiyumviro byiwe n'imigambi afise ibyo bidashobora kumukura ahantu ngo bimushikane ahandi, ariko dukeneye ukuboko kwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo umwana w'umuntu yiyumvira. Nico gituma duhamagaye ijuru. Uyu muntu mugendere, uyu muntu mushigikire, uyu muntu kuboko kwawe kubane nawe, uyu muntu imbabazi z'Imana zibane nawe. Ndasengeye ibiganza byiwe, ndasengeye akanwa kiwe, ndasengeye aho nyura, ndasengeye umutima wiwe. Mana gira icyo ukora kandi gira icyo urema, ubuzima bwiwe buhinduke, ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke, Satani atsindwe, abadayimoni batsindwe. Ndizeye ibyo uvuga Mwami, ndizeye ibyo ukora Mwami, ndizeye imbabazi zawe Mwami, ndizeye ubuntu bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mpemu Yera kuri Imana amasezerano, urakoze Mpemu Yera kuko ibirengeye cyane ku rugero ruhambaye. Uca umucira inzira, uca umubera Imana, uca uhindura amateka y'ubuzima ko amasaha arengana. Imbabazi n'ubuntu n'ukuri zibe ku muntu wari we wese yifuza kugirirwa neza nawe, mu izina rya Yesu, amen.